wakiranye n'icubahiro umukuru wite Chancho Choboloni Sebarundi Generale Major Evariste Ndayishimiye ariwe arongoye leta mvyeyi leta nkozi leta zenzi mukanya zo kubamaze kuzo shwarabo urumuri rw'amahoro urumuri w'icese Malengo business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mwokenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo wakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 60 tuba tubikire. Malengo business niwo muco wizewe ku barundi bose.
karatama umuvyeyi wacu wamubonye umujene yo wamubonye yo Esha Nagira amahoro uri yose umujene wacu generale Majoro amashi menshi twese shigikira amahoro uri yose amashi ndavuga amashi umujene wacu generale Majoro amashi menshi Esha wamubonye Esha yo twaragutoye amahoro n'itunga ridashumbushwa 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 hariya hakurya amaboko hejuru amaboko hejuru amaboko hejuru twese amashi amahoro n'itunga ridashumbushwa amahoro n'itunga ridashumbushwa bakomera amashi menshi bakomera amashi ururumuri rw'amahoro ntigwamyeho ururumuri rw'amahoro ruje guhumuriza imitima y'abantu kuko umuco yamariye ihumure umuco niwo umurika abantu bakamenya iyo baja Uburundi bwari bwarafutanye abarundi twari twaratevye turibagira nuko turabarundi twitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa none ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa twabishize inyuma tubona ko turabarundi turabarereye Uburundi buja no mwanya ukengurukira Imana yoyo yafashije abarundi karungika mutima mweranda akaja muri aba barundi hanyuma barabona ko aribo bafutanije igihugu cyabo bigira n'inama yo gusubira kucubaka akanakanya ko kwibuka iyo twavuye kugira ntituze dusubireyo ugwaruka twamatuyo tabivuga ntidushaka yuko mukurira mu gihugu twe twakuriyemwo twaramaze kujabuka ubu turiko turaba ca gihugu Imana yasezeranira abarundi igihugu c'amata n'ubuki ibikwiye vyose twarabonye ko tubifise nihaba Uburundi bwahora bubaho ku mfashanyo igihe c'amana caraheze twaramaze kuva mu bugaragwa harageze rero ko ubu dutangura gukora hanyuma tukimbura nico gituma urumuri ruza rutumurikira muri iyo inzira nayo nyene itoroshe n'iterambere n'urugamba kandi urugamba rukomeye kuko mu rugamba rw'iterambere niho hari akaryohera mubiri aho usanga wasamaye ukaja mu bindi urashobora kurimukimbura ugashora ukaronka amahera mugabo kubera akaryohera mubiri ugasanga ayo mahera yose yagupfuye kubusa ugasigara uramaramara uzerinze harageze rero ubukurumuri rutumurikira turaba iyo tuja nico gituma icivugo curu rugendo urumuri rugenda rugiye rufise ni barundi twese twitorera indongozi zizodushikana kumbona kazoza y'Uburundi buteye imbere hajya kuvuga ngo Uburundi igihugu cifashe ni intambwe ihangiro amerekero yacu ni igihugu giteye imbere igihugu c'amata n'ubuki none rero ubu butumwa urumuri rw'amahoro ruje rufise mu ntara zose z'igihugu kibabere icivugo ngendegwako
tuzokwama tugenderako. Urumuri ruje gukabura imitima yacu, n'urumuri rw'amahoro, amahoro mu mitima y'abarundi. Uru rumuri rutwibutse neza ko amahoro twayarose duhavye, kugira ngo ntidusubire kwanjanjwa ngo turekure iciza twafashe. Uru rumuri ruje ari urumuri rujanye urukundo, kujya mu ruhanahana umwe aho uwundi uwundi aho uwundi, niko n'urukundo rwacu turuhanahana. Uru rumuri ruzanye urukundo kugira tugire urunani dushobore gutera imbere. Murubone nk'urumuri ruzanye urukundo ruzotunywanisha. Uru rumuri ruzanye ivyizigiro, ivyizigiro kuri kazoza, kuko utagira ivyizigiro usanga waramaze kuzimira. Urumuri rero ruje rutumurikira, nico gituma dukengurukira Imana mushobora vyose, yoyo yatwongoreye ikatubwira iti hari igihe muzoza murahanahana ayo mahoro. None rero uru rumuri mugwakire mu ntara zose. Uru rumuri ruje rufise ubutumwa, iterambere. Aho bukera tuzoja mu matora kugira ngo dutangure intambwe shasha y'igihugu cacu. Ntimutangare mwumvise turiho turavuga ko urumuri ruzozunguruka mu ntara 5, muga rwazungurutse mu ntara 18 zose. Uru rumuri igituma dushaka yuko uno munsi abari mu ntara z'iki gihe banywana n'izindi ntara bagiye hamwe kugira bagire urunani. Dushaka ko mwiga kunywana. Tangura rero ya migambi y'iterambere muri kumwe mwese. Uru rumuri kujya mu ruhanahana niko muzamuriko muranywana mushira hamwe ya migambi y'iterambere. Twari twashikirije ndazi yuko abeshi murabizi, mugaba kanakajo kuvyibutsanya nuko uhera mu mwaka uza duhejeje amatora ntituzoba tugikora muri ya nkoro ya kera, tuzoba dutanguye bishasha, kugira rero ntitwigere duhagarara ikivi gihe ikindi. Mu makomine yose y'igihugu cacu uko ari 118 bose barafise imigambi y'iterambere ya komine, kijya gitabo c'imigambi y'iterambere ya komine. Dushaka yuko uno munsi rero abasitanteri bagiye hamwe, amakomine yagiye hamwe, bijya bitabo mu bishire hamwe, kibi gitabo kimwe c'imigambi y'iterambere ya komine izoba yagutse. 2025 intara yose izoba ifise amahera izokoresha mu mwaka. Murumva ko ari higanwa. Intara y'ibinebwe izosigara inyuma, kuko umwaka uheze uburyo yarose itabukoresheje bwose babugwijijwe n'ubusa. Mu 2025 nico tuba twawise yuko uzora umwaka wa mbere ugana mu 2026. Hamwe twokorana umwete dushobora guca dushika mu 2026 tukiri mu 2035 mbere. None rero uru rumuri ruje kugira ngo rubanywanishe ikomine ku ikomine, intara ku ntara, kugira ngo ruze ruheze kuzunguruka intara zamaze kunywana neza, musigaye mushira imitwe hamwe mutunganya imigambi y'iterambere, kuko urugendo ruratanguye. Uno munsi rero dushaka ko umushikiranganje wese aritegura kugira ngo muri ya mahera akoreshwa mu mwaka tuze tubone intara yose amahera yayihaye. Aha muvyumve neza yuko intara nshasha zije ni intara zizoba zishobora gutunganya imigambi y'iterambere kandi zikayikora. No kuvuga yuko bamwe bagize ibisata mu ntara, ubushikiranganje bwose buzaba bufise igisata mu ntara, ico gisata kijejwe gushira mu ngiro imigambi izokorerwa mu ntara ku bushikiranganje ubwo ari bwo bwose. Buramatari ngaha nawe nyene acahumvira ubutumwa bwiwe. Buramatari bisanzwe bizwi mu ibwirizwa shingiro ko ari we cariho cinzego shingwa bikorwa na shingwa ntwaro mu ntara. Ubu rero nabikomeze, kuko
niwe azoba n'ubundi ari umugenduzi umuhuza w'ibikorwa w'ibisata byose bizabikorera mu ntara. Ndavuga yuko ubu bazohora batunganya ibikorwa babona n'amahera yavyo mu ntara. Amuca mwumva ko buramatari nawe nyene agiye guhindura ingendo. Uzabura amatari inyuma y'amatora ingendo y'uno munsi amenye ko bazoba basezeranye bamuravyitegurira hakiri kare kuko dukeneye ko igihugu gitera imbere. Uruhara rw'abene gihugu muri iyo nzira y'iterambere, aha rero mu nyumve biraba twese, yaba indongozi atari indongozi, twese turabene gihugu. Ibi turaba nibiki? Gukora kugira ngo turwanye ubukene. Bane ba mama nama ndabivuga kandi sinzokwigira ameza kubivuga gushika tubishikeko. Umuntu adafise icashora amenye yuko nigwo rugero aharurira ku bukene bwiwe. Udafise icashora amenye ko ari gwo rugero aharurira ku bukene bwiwe. Hariho abiyumvira yuko bazobeshwaho nuko baha amaserivisi abandi. Hajya witwa umusuku, ntuburi kukira, ntuburi degevya mwiterambere. Uwidegevya mwiterambere nuwiha, nuvuga ati ntibarinda kunkora mu ntoki kugira mbeho. None rero mwumve namwe bw'indongozi, twese atanumwe avuyemwo dutegereza gukora kugira ngo turwanye ubukene bwacu, tugire umwidegemvyo mu bijanye n'iterambere. Icya kabiri ni kugira urunani mu bikorwa rusangi. Ibikorwa rusangi ni ikintu gikomeye cyane. Ibarabara ni ibikorwa rusangi, ishure ni rusangi, ibitaro ni rusangi. Hajya ibitaro naho vyoba vyubatswe n'umurundi asanzwe, ibitaro biba bibaye ivy'igihugu. Wubatse ihoteri ntibikiri gwawe, uwirayemwo ni wabari nyeneyo. Bijya n'ibikorwa rusangi. Nico gituma hariho ibintu vyankenerwa dutegereza gukorera hamwe twese. Akarorero isuku. Isuku rituraba twese. Rituraba twese. Nagira nsabe yuko intwara rumuri aho muzoca muze murandabira ibisagara vyagize isuku kurusha ibindi, tuze turabe aho bigeze. Hariho abaciye bumva bati karabaye. Muze murandabira ibisagara biri mw'isuku kurusha ibindi, kugira ngo turaba bari inyuma abatarajijuka ahatagira isuku. Musanzwe nta basirimu baba bariho, ni ukuvuga ntibazoba barasirimuka. Duca tumenya tuti iyi ntara mu mutwe naho bakize ntibarakira, duce tumenya umuti twobavugutira. Muri rero ruzanye ubutumwa bw'umunezero, bw'amahoro, bw'ivyizigiro, rubereka inzira nshasha. Murabizi yuko n'Imana iri kwirarongora abanyisirayeli, hageze umwijima mw'ijoro yacibamurikira n'inkingi y'umuriro. Twe natwe dushaka gukora ijoro n'umurango. Ku murango Imana yatumurikiye duha izuba, uru rumuri nagwo nirumurike mu mitima yacu kugira tugume tubona iyo tuja, dukora ijoro n'umurango gushika Uburundi tuze tububone bwateye imbere. Muri rw'amahoro twaramaze kurushira mu itunga ry'igihugu, patrimoine national. Nico gituma urumuri rw'amahoro ari urumuri rwubahwa. Mwebwe ntwara rumuri mujejwe gukurikira urumuri, muruherekeze kuko rurakeneye ingendanyi. Mugende mujanye ubwo butumwa, mugende mushikiriza amahoro aho muzoca hose, mugende mwereka abarundi inzira twatanguye. Kandi twagomba dufata akanya kugira ngo tubipfurize kuroranirwa. Mwebwe babura amatari mugize intara z'Uburundi, urwo rumuri mumenye ko ruji wanyu. Urwo rumuri ni itunga ry'igihugu. Abarugendanira nabo nyene murumva ko babaye itunga ry'igihugu. Muze mubakire neza bakugira ngo batangure urugendo amahoro, baze barurangize amahoro. Ico ndabasabira nuko nosaba Imana mushobora vyose nyene urukundo ko yobazigama akabarongora neza. Uyu muhezagiro dukuye ngaha mu Cibitoki
muze muwukwize mu ntara zose. Imana igenda irahezagira Uburundi, iduhe imvura ikwiye n'akazuba gakwiye, iduhe imizirikanyi ikanura, iduhe umutima w'urukundo no kwizigiranira hagati yacu. Amatora aho bukera aba azabe mu mutekano ntangere. Ni kuri iryo jambo ndangirije ko ndabifuriza urugendo rwiza, kandi menyesha icese yuko twuguruye urugendo rw'urumuri rw'amahoro ruzoca mu ntara zose z'Uburundi. Imana ihezagire iki gihugu cacu.